inshuti mukomeza gutega amatwi ibiganiro byacu tubaha ikaze kuri updates.official, urubuga twabahitiyemo kugira ngo rujye rubagezaho amakuru atandukanye hirya no hino ku isi, cyane cyane amakuru dukesha radiyo ijwi ry'Amerika. Reka tubasabe gukora subscribe, like, share, comments kugira ngo igihe cyose twakoze amakuru yacu ajya bageraho ku gihe mutiriwe mujya gusacinga. Dore amakuru twabateguriye kuri aya masaha. Niki kirimo kuvugwa hirya no hino ku isi. Murumva radiyo ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali no kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Mu Burundi ijwi ry'Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ikisoro muri Uganda turi kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Ne Eugenia Mukankusi basuhuza. Ikaze mwese kuri radio yanyu mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Burundi ejo kwa kabiri nibwo hasojwe iminsi 16 yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Twaratekanije ibikorwa bikuru novuga bizokorwa. Icambere no gukinga koshira ingufu cyane mu gukinga ayo mabi. Ravyo uburyo dusanzwe dufise ubushikiranganje, uburyo leta isanzwe ishira muri ico gisata cyo kurwanya amabi afatiye ku gitsina. Uwo ni Posien Hatungimana, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri yo gushyigikirana no kubahiriza uburenganzira bwa muntu mu Burundi. Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo harashinja igihugu cy'u Rwanda kuba kirimo gutuza abaturage bacyo mu bice bikomeje kugenda byigarurirwa n'umutwe wa M23 mu ntara ya Kivu ya ruguru. Abantu batari munsi y'175 barishwe, abandi batari bake bakomereka mu bitero by'indege z'intambara byagabwe mu murwa mukuru wa Sudani Khartoum ejo bundi kuwa mbere n'ejo kuwa kabiri. Naho ONU iravuga ko umubare w'abantu barwaye malaria ku isi biyongereye mu mwaka ushize wa 2023 ugereranije n'umwaka wabanje. Ayo makuru hamwe n'andi twabateguriye ku buryo burambuye ni mukanya mugume hafi. Amakuru yacu turahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Abantu batari munsi y'175 barishwe, abandi batari bake barakomereka ni mu bitero by'indege z'intambara byagabwe mu murwa mukuru wa Sudani Khartoum kuwa mbere n'ejo kuwa kabiri. Inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo. Ivyo bitero vyegetswe ku mugwi w'abasirikare bashaka kwiyongora kuri leta uzwi ku izina rya Rapid Support Forces RSF mu mfunyapfunyo. Abo bagwanyi bamaze igihe batana mu mitwe n'igisirikare ca leta ya Sudani mu ntambara imaze amezi 20. Igitero giherutse cabaye ku munsi wa mbere w'indwi igihe indege y'ingwano yarasa ibisasi mu isoko ryarimwo abantu benshi mu gisagara ca Kabkabiya kiri ku birometero 180 mu burengero bw'intara ya Darfur yo mu buraruko. Ico gitero cahitanye abasivili batari munsi y'ijana, harimwo abapfasoni n'abana. Mu kindi gitero igisasi carashwe kuri bisi itwara abantu cisha abantu bose uko ari 22 bari muri yo. Ni mu gihe mu kindi gitero gitandukanye abantu batari munsi ya 65 bishwe mu gisagara ca Omdurman kiri mu minwe y'igisirikare ca leta, nguko vyatangajwe na buramatari w'umugwa mukuru Khartoum Ahmed Otman Hamza. Yongeye avuga ko abandi 100 bakomeretse muri ico gitero. Ku munsi wa kabiri urangiye umwaka wari wuzuye neza, igisirikare ca leta gitanguye gutana mu mitwe bikomeye n'abo basirikare bashaka kwiyongora kuri leta bazwi ku izina rya RSF. Inama rusange y'umuryango w'abibumbye kuri uyu wa gatatu yasuzumye ingingo isaba guhagarika imirwano bidatinze mu ntara ya Gaza. Nanone Fidel Niyongabo. Bitegekanijwe kandi ko integuro y'ingingo y'inama rusange y'ishiramwe ONU isaba ko abagizwe imbeho bose bari mu minwe y'abagwanyi b'umugwi Hamas barekugwa. Iyo nama rusange ya ONU ikoranye indwi nke nyuma y'uko leta ya Amerika yatoye guhakana ingingo nk'iyo mu rwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi. Mbere yaho inama rusange y'ishiramwe ONU yari yashigikiye akamo gasaba ko haba amasezerano yo guhagarika ingwano mu ntara ya Gaza. Yamara ingingo zayo nizitegerezwa gushirwa mu bikorwa nk'iz'urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi. Integuro y'ingingo yihwejwe kuri uyu wa gatatu isaba kandi ko abasivili b'abanyapalestina mu ntara ya Gaza baronswa bidatevye kandi atanzitizi imfashanyo bakeneye kugira babeho. Ibiro vy'ishirahamwe ONU bikurikirana ibibazo vyo gutabara abanyagihugu kuri uyu wa kabiri vyatangaje ko imfashanyo zari zigenewe
akarere ko mu buraruko bw'intara ya Gaza zazibiwe mu kiringo c'amezi abiri. Abanyapalestina bari hagati y'ibihumbi 65 na 75 ntibashoboye kuronka ibifungurwa, amazi, amatara n'imiti. radiyo ijwi ry'Amerika, amakuru yacu arakomeje. Amakuru yerekeranye n'ubuzima, ONU iravuga ko n'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS riravuga ko iyi mibare y'abantu barwaye malariya ku isi yiyongereye mu mwaka wa 2023, bikaba rero byerekanwa muri raporo y'iri shami ry'umuryango w'abibumbye rivuga ko umugabane wa Afurika ari wo wazahaye kurusha ahandi. Iyi nkuru muragezwaho na Diane Ninazwe. Muri ico cegeranyo OMS ishami rya ONU ryita amagara y'abantu ku isi rivuga ko muri rusangi abantu barwaye malaria mu mwaka wa 2023 bashitse ku miliyoni 263. Ugereranije n'ibitigiri vyo mu 2022 mu mwaka uheze hiyongeye ko imiliyoni 11 z'abanduye. Icegeranyo ca OMS cerekana ko atantambwe ziboneka zatewe mu rugamba rwo kurwanya iyo ndwara ihitana abantu benshi cane ku isi uko umwaka utashe. Aho malaria yahitanye mu 2023 ni 597. Aba bangana nabo yahitanye muri 2022. Benshi muri bo ni abana bo ku mugabane wa Afrika bari munsi y'imyaka 5 nk'uko OMS bandanya kubivuga mu cegeranyo cayo. Tedros Adhanom Ghebreyesus, umuyobozi mukuru w'iryo shami rya ONU ryita amagara y'abantu ku isi, akavuga ko ata muntu n'umwe yotegereje gupfa ahitanywe na malaria. Ati yamara iyo ndwara ibandanya kwica abantu baba ku mugabane wa Afrika kurusha ahandi, cane cane abana bakiri bato n'abapfasoni bibungenze. Ibitigiri vy'abantu barwaye n'abahitanywe na malaria vyari vyaragabanutse cane hagati y'umwaka w'2000 n'umwaka w'2015. Yamara kuva ico gihe intambwe zari zimaze gutegwa zarahagaze, mbere ibintu biranasubira inyuma cane cane mu gihe c'ikiza ca COVID-19. radiyo ijwi ry'Amerika, amakuru yacu turayasoreza mu burasirazuba bwo hagati. Inama rusange y'umuryango w'abibumbye kuri uyu wa gatatu yasuzumye ingingo isaba guhagarika imirwano bidatinze mu ntara ya Gaza. Nanone Fidel Niyongabo aragarutse. Alo? Fidel, wadubwira uko bihagaze? radiyo ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndibaza ko Fideli atarimo kutwumva neza, ubwo reka tuze kubagezaho ayo makuru mu biganiro byacu bitaha. Ariko aya makuru hamwe n'ayandi mushobora kuyasanga ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa3 radio yacu voa.com. Ku mbuga zacu zitandukanye nazo mwazisura: YouTube, Instagram na Facebook ni voa radio yacu. Noneho tunyarukire mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi ejo kwa kabiri hasozwe iminsi 16 yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Minisiteri ifite gushyigikirana n'uburenganzira bwa muntu mu nshingano zayo yatangaje imigambi mikuru izashyirwa imbere mu kurwanya iryo hohotera, ririmo no gukumira amabi, gukurikirana byihuse abahuye n'ayo mabi n'ibindi. Inkuru mugezwaho na Thierry Vendayishimiye uri Kigali mu Rwanda. Naho hari intambwe yatewe mu bijanye no kurwanya ihohoterwa rifatiye ku gitsina mu Burundi, haracaraga haze nk'uko bishikirizwa n'ubushikiranganje bujejwe gushigikirana no kubahiriza agateka kazina muntu. Mu gusozera iminsi 16 yari iheze mu isekeza ryo kurwanya amabi afatiye ku gitsina, ubwo bushikiranganje busaba bakorewe amabi kwitura inzego zibatunganiriza hakiri kare ibimenyetso bitarazimangana. Posiye Hatungimana ni umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bwo gushigikirana. Bamye ntizobura nivyo twege muri uwo mugambi, muri ico gitabo twaratekanije ibikorwa bikuru novuga bizokorwa. Icambere no gukinga, twoshira ingufu cyane mu gukinga ayo mabi. Ugira kabiri tuzoshira ingufu cyane mu bijanye no gushigikira abazoba bahuye n'ayo mabi. Tani no bwica gatatu novuga no gukurikirana rero ibikorwa
biri muri uwo mugambi bazofashanya na leta mu gushyira mu ngiro uwo mugambi. Hatungimana avuga kandi ko izindi ntambamyi zihari zirimo uburyo buke bwo gushira mu ngiro uwo mugambi wo kurwanya amabi afatiye ku gitsina. Uravye uburyo dusanzwe dufise mu bushikiranganji, uburyo leta isanzwe ishira muri ico gisata cyo kurwanya amabi afatiye ku gitsina, intambamyi nyamukuru tubona ijanye no kuronka uburyo bwo gushira mu ngiro ivyo bikorwa byose biri muri uwo mugambi. Muri iyo ntumbero yo gusozera iminsi 16 yahariwe kurwanya amabi afatiye ku gitsina n'agateka kazina muntu, umugujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH umenyesha ko agateka kazina muntu kubahirijwe n'ahatavyera ngo de. Anakrenzo habonayo ni cegera c'umukuru w'umugwi CNIDH ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi. Muri rusangi twebwe turavuga yuko agateka kazina muntu kifashe neza, mugabo vyose CNIDH ntiyovuga ngo birera de. Uyu mukenyezi nawe yavuganye n'Ijwi ry'Amerika, hakaba nasanzwe akurikiranira hafi ibijanye n'agateka k'umukenyezi n'umwigeme mu Burundi. Nawe yemeza ko amabi afatiye ku gitsina agenda agabanuka, ariko akanavuga ko hari bisata bimwe bimwe bibangamira agateka k'umukenyezi n'umwigeme. Ikintu gisigaye cyo gukorerako ni igihe haba mu ngo canke mu kazi umukenyezi ahohoterwa kubera igitsina ciwe, bakamugaya ko adashobora gukora akazi kiwe gutyo canke mu rugo, ugasanga umuryango uramugaya kubera ari umukenyezi. Mu kazi usanga hariho abashefu b'abagabo bahohotera abagore kubera babanza no kuryamana canke umugabo, navyo birahanwa. Ubunye birahanwa n'amategeko iyo uyo mukenyezi ashoboye kuvyerekana yuko arico yahowe. Ubushikiranganji bujejwe gushigikirana bumenyesha ko amashengero n'amadini bifise uruhara runini mu kurwanya no gukumira amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme, mu kubigisha bagafata iya mbere mu kuyagwanya, bakigishwa kubana neza n'ibindi. Ku bijanye no kumenya ibitigiri by'abantu bakorewe amabi afatiye ku gitsina, yaba umugujejwe agateka kazina muntu CNIDH ndetse n'ubushikiranganji bujejwe agateka kazina muntu mu Burundi, bose bavuga ko ibitigiri bibandanya kongerekana, ariko akaba atagitigiri nyezina kizwi. Kwigenekerezo rya 25 ukwezi kwa 11 uyu mwaka wa 2024 niho hatangujwe icese izageza ry'iminsi 16 yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme, ku civugo kigira kiti twerekeza ku myaka 30 y'umugambi w'i Beijing, tuje hamwe dutuza amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Tusikilize sauti ya Amerika, ielewe, ielewe. Mu ijambo yagejeje ku benegihugu kuri uyu wa gatatu, Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashinje igihugu cy'u Rwanda kuba kirimo gutuza abaturage bacyo mu bice bikomeje kugenda byigarurirwa n'umutwe wa M23. Tshisekedi yongeye gushimangira ko u Rwanda ari rwo ntandaro y'ibibazo byose muri Kongo. Inkuru mugezwaho na Jimmy Shukrani Bakomera. Nyuma y'amezi 10 umukuru w'igihugu arahiriye kuyobora Kongo kuri manda ya kabiri, Tshisekedi yongeye kugeza ijambo rye ku banyagihugu. Mu gihe cy'amasaha 2 ari imbere y'inteko nshinga amategeko na Sena, umukuru w'igihugu yagarutse cyane ku bibazo byaranze uyu mwaka yatangiriyeho manda ye ya kabiri, aho yari amaze kugirirwa icyizere cyo kuyobora Kongo. Atangira ijambo rye, Perezida Tshisekedi yumvikanishije ko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka hari byinshi byakozwe ku bw'inyungu za rubanda rugufi. Aha umukuru w'igihugu yavuze nko kuba yarashoboye kwegereza abaturage ibikorwa remezo mu bice bitandukanye, aho byari bigoye kubikora muri manda ye ya mbere. Mu ijambo rye, Perezida Tshisekedi yumvikanishije ko atangira manda ye ya kabiri yahuye n'imbogamizi nyinshi ziganjemo ahanini umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za Kongo FARDC zikomeje guhangana n'imitwe irwanya ubutegetsi. Tshisekedi yumvikanye yongera gushimangira ko u Rwanda rukomeza kugira uruhare mu kaga abaturage barimo gucamo, byatumye ababarirwa mu mamiliyoni bava mu byabo. Aha arashinja u Rwanda kuba rutuza abaturage barwo mu bice bitakibarizwamo abanyekongo muri teritwari za Rucuru na Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Au-delà des déplacements massifs de population
uretse kuba abaturage bacu barimo guhunga bava mu bice biberamwo intambara bakaja mu nkambi z'impunzi aho bari gucamo ubuzima bugoye, ikigaragara ni uko ingabo z'u Rwanda ziyita M23 zirimo gufata abaturage b'u Rwanda zikabazana mu bice bya teritwari ya Masisi, Rucuru n'ahandi bamaze gufata. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane ku busugire bw'igihugu cyacu. Ntabwo rero dushobora kwemera ibyo bikorwa bisuzugura abaturage bacu, ahubwo natwe tugomba gushaka igisubizo vuba na bwangu mu kurengera abaturage bacu. Avuga ku ngaruka z'intambara, umukuru w'igihugu yasobanuye ko abantu babarirwa muri za miliyoni batakaje ubuzima bwabo, abandi bahunga ibyabo. Kuri we kugeza ubu abana basaga miliyoni 4 bakurira mu ntambara, ntibabone uburyo bakurikirana amasomo yabo. Aha yumvikanishije ko ibyo bihangayikishije cyane kubera ko bishobora kugira ingaruka zikomeye ku rubyiruko rw'ahazaza ubu rurimo gukurira mu bice byiganjemo intambara n'umutekano muke. Kuba ibice byo mu burasirazuba birimo umutekano muke, Tshisekedi yavuze ko nabyo bigira ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bw'igihugu, cyane ko ubukungu itakibona inyungu ku mabuye y'agaciro. Yavuze ko bacukurwa n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Umukuru w'igihugu yavuze ko serivisi za leta zishinzwe kubungabunga umutekano zirimo gukora ibishoboka mu kurwanya M23 kimwe n'indi mitwe ihungabanya ukwishyira no kwizana ku baturage bo mu ntara zo mu burasirazuba bw'igihugu. Nubwo umukuru w'igihugu yatanze icyo cyizere cyo gukora ibishoboka amahoro akagaruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bamwe mu baturage bavuga ko amagambo ye ntacyo ashobora guhindura ku buzima barimo gucamo. Umwe muri bo ni Bwana Clovis Nzanana, umuturage wo mu mujyi wa Goma avuganye n'ijwi rya Amerika. Amasezerano ye uko agiye ku media akizeza abaturage ko azakora bino na bino ntabikore. Kuri buno rero twabaye desespere kuva yatwara, nta kintu yari yadukorera ngo twishime. Muri make twararusha n'amasezerano ye. Ku bindi bireba imiyoborere y'igihugu, umukuru w'igihugu yagarutse kandi ku kibazo cyo guhindura itegeko nshinga, avuga ko ubu ari kimwe mu byihutirwa kurusha ibindi leta iteganya gukora. Inshuti bavandimwe, mbibutse yuko umwaka wa mbere wa manda yanjye waranzwe n'ibibazo byinshi kandi bikomeye cyane. Muri ibyo bibazo rero, kuba dufite itegeko nshinga ritubahiriza ubuzima bw'abanyekongo nabyo ni mu bibazo nakomeje kugenda ndwana nabyo. Niyo mpamvu mbahamagarira mwese ko dutahiriza umugozi umwe, iri tegeko nshinga tukarihindura, kandi ibyo bigomba gukorwa vuba na bwangu. Ngaho rero twese dufatanye mu kureba icyaduteza imbere, cyane cyane dushyiraho amategeko mazima. Naho ku baturage bamwe babona ko kwihutira guhindura itegeko nshinga ry'igihugu hari abasanga umutekano muke ushobora kuzabangamira kuba byashyirwa mu bikorwa. Iremerewe, ariko ntubigombya kubaho mu gihe yuko hari akarere karimo imigwano. Ni ukuvuga yuko nimba ashaka gushanja constitution, izi ntambara arebe ukuntu yazirangiza. Nta kuntu yashanja constitution hariho intambara. Akivuga ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umukuru w'igihugu ntiyibagiwe ku buyobozi bwa gisirikare ubwo yashyizeho agambiriye kurandura burundu imitwe yitwaje intwaro yose ikorera mu burasirazuba. Ntacyo Perezida Tshisekedi yavuze ku rugendo azagirira muri Angola, aho azahura na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame baganira ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Gusa yumvikanye ashimira umuhuza Perezida wa Angola Joao Gonçalves Lorenzo ku murava akomeje kugira mu gukemura amakimbirane y'intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. radiyo ijwi ry'Amerika. Ibiganiro byacu birakomeje, tubabwira ariko ko u Rwanda ntacyo rurasubiza ku byo Perezida Tshisekedi arushinja. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda Madame Victoire Ingabire Umuhoza yahawe igihembo Liberal International Freedom Prize cy'umwaka wa 2024. Philippe Benyon, visi perezida w'akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu mu muryango Liberal International, aganira n'ijwi ry'Amerika kuri mikoro y'umunyamakuru Peter Cloti, yavuze ko igihembo gihabwa abantu baharanira indangagaciro zo kwishyira ukizana, uburenganzira bw'imitekerereze, uburenganzira bwa kiremwamuntu, demokarasi, ubutegetsi bwubahiriza amategeko n'amahoro. Yavuze ko abahawe icyo gihembo bagomba kugira uruhare mu kwimakaza amahoro mu gihugu cyabo no mu karere batuyemo.
mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na Madame Victoire Ingabire Umuhoza wahawe icyo gihembo, amubwira uko yacyakiriye n'uko azagikoresha mu kwimakaza amahoro. Annual prize, we award it this time every year. Iki ni igihembo ngarukamwaka tugitanga mu gihe nk'iki buri mwaka, tukagiha impirimbanyi mu kurengera demokarasi ahantu runaka ku isi. Kandi ubusanzwe dutoranya umuntu dutekereza ko iki gihembo gishobora gufasha mu kurengera demokarasi ku nyungu rusange zagutse. Rero mu mpera z'icyumweru gishize twari Santiago muri Chili mu nteko rusange ngarukamwaka, bikaba byarasabwe n'akanama kacu gashinzwe uburenganzira bwa muntu ko yahabwa iki gihembo, kikaba cyaratanzwe kuwa gatandatu. On Saturday, so I immediately let her know. One of the criteria, bimwe mu byo mwahereyeho mumuha iki gihembo ni ukugendera ku ndangagaciro zo kwishyura ukizana, uburenganzira bwa kiremwamuntu, demokarasi, ubutegetsi bwubahiriza amategeko. Ariko abamurwanya bavuga ko yubahutse amategeko inshuro nyinshi mu Rwanda, bikaba ari nabyo byamuviriyemo ibibazo afite magingo aya. Well, if you actually look at her appeal, and it's a question of whether Rwanda has a free democracy. Uramutse urebye ku bujurire bwe, ni ikibazo cyo kumenya niba mu Rwanda hari ubwisanzure muri demokarasi cyangwa se budahari. Nkaba ntekereza ko ikibazo niba yararenze ku mategeko yo mu Rwanda, hakwibazwa niba ayo mategeko ubwayo atarakorewe kubuza abantu kugira uruhare mu bikorwa bya demokarasi. Hanyuma nkatekereza ko ikintu duha agaciro, tuvuge nk'uwaherukaga guhabwa iki gihembo yari yarakatiwe gufungwa imyaka 22 n'ubutegetsi bwa Putin azizwa kutavuga rumwe nawe. Uwo ni Vladimir Kara-Murza wagihawe umwaka ushize. Rero icy'ingenzi tugenderaho ni ukuba harabaye guhagarara kuri demokarasi no kwiteza imbere. Navuganye na Victoire Ingabire Umuhoza wahawe icyo gihembo, ambwira uko yacyakiriye n'uko azagikoresha mu kwimakaza amahoro. Cyanshimishije cyane kuko bigaragara ko urugamba ndiho rujyanye n'ubwisanzure n'iterambere kuri bose mu gihugu kigendera ku mategeko ari urugamba rwakiriwe neza. Mpamvu nabiherewe igihembo, ariko igihembo sinjye wagihawe gusa, ni igihembo cy'abanyarwanda bose, kuko nifuza ko twese abanyarwanda nyine urwo Rwanda twarwubaka mu bwisanzure no mu iterambere rigera kuri bose. Mboneho umwanya wo gushimira abambaye iki gihembo kuko bahaye agaciro ibikorwa dukora. Abatanze igihembo bavuga ko abagihawe bagomba kugira uruhare mu kwimakaza amahoro mu gihugu cyabo no mu karere batuyemo. Wowe ibyo uzabikora ute? Nibyo nkunze kubikora, nta nubwo ari ibyo nzabikora, nsanzwe mbikora cyane cyane nsaba ko amahoro yagaruka mu karere kose k'ibiyaga bigari. Muri aka kanya ndetse mbona no guha iki gihembo kugitura abadamu bo mu burasirazuba bwa Kongo bafatwa ku ngufu, abana babayeho mu buryo bubi cyane. Nzakomeza kubavuganira no gukomeza gusaba ko amahoro yagaruka mu karere k'ibiyaga bigari, cyane nimakaza ko ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari twagombye kubana mu mahoro, tugashyira imbere umutekano kuri buri muturage w'igihugu, kuri buri gihugu, tugashyira imbere ubuhahirane mu by'ubukungu butuma imibereho myiza y'abaturage bari mu gihugu cyo mu karere k'ibiyaga bigari babaho neza, ubwumvikane no mu mahoro. Mu kanya bavugaga yuko iki gihembo atari cyawe gusa, ko n'igihembo cy'abanyarwanda. Abanyarwanda bo bazagishunaho bate? Bazabonaho iki? Icyo bazabonaho ni uko nzakomeza guharanira ko igihugu cyacu kiba igihugu kigendera ku mategeko, ku buryo umunyarwanda wese amategeko amurengera, ndetse n'igihembo ntashobora no kwibagirwa gutura abavandimwe twafatanyije muri uru rugamba, bakaba batakiri muri ubu buzima, bamwe bakaba barishwe, abandi twaba baraburiwe irengero, ndetse hakaba ari n'abafunze. Icyo gihembo ni icyabo bose kuko urugamba ntabwo ndiriho njyenyine, twese turafatanyije. Victoire Ingabire Umuhoza, umuyobozi w'ishyaka Dalfa Umurinzi, ndagushimiye cyane kuba aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Yego, namwe murakoze. radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu birakomeje nk'uko mubyiyumviye muri ako kaziki. Ni amakuru yerekeranye n'imikino. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru FIFA kuri uyu wa gatatu mu ikoraniro ryayo
ryabereye i Zurich mu Busuwisi ryemeje ko igihugu cya Arabia Saudite aricyo kizakira igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka wa 2034. Turabibwirwa na Fidel Niyongabo. Fidel, uratwumva? Ndabumva. Yego, tubwire uko bihagaze. Nibyo, mu ikoraniro ryabaye kuri uyu wa gatatu i Zurich nk'uko ubivuze mu Busuwisi, ikoraniro rya FIFA, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi. Arabia Saudite yemejwe ko ariyo izokwakira igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka wa 2034. Arabia Saudite cyari cyo gihugu cyonyine cyari cyasabye kwakira icyo gikombe. Ingingo y'ishyirahamwe FIFA yabereye hamwe n'iyo kwemeza ko ibihugu bya Espagne, Portugal na Maroc bizokwakiranira hamwe igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka wa 2030. Abategetsi b'ishyirahamwe FIFA n'Arabia Saudite batangaje ko kwakira igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka wa 2034 bizokwihutisha ihinduka ry'ibintu harimo uburenganzira kurushiriza bw'abapasoni n'abakenyezi mu kiringo cyo kurondera kwemera Arabia Saudite kwakira igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka wa 2034. Ishyirahamwe FIFA ryaremeye gusuzuma mu buryo bugereranye inyifato y'icyo gihugu ku bijyanye n'agateka ka muntu. Inyifato y'icyo gihugu yaranebaguwe n'abatari bake muri uyu mwaka. Mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, Arabia Saudite itegekanya gukoresha miliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari agenewe imigambi y'inyubako ijanye n'igikombe c'isi yose yo mu mwaka wa 2034. Yego, Fidel, urakoze. Wanavuganye kandi na Steve Derek Ndizeye, umuhanga mu byerekeranye n'imikino uri mu gihugu cya Swede. Aravuga uko yakiriye iyo ngingo ya FIFA, niba hari igitangaje kuri iyo ngingo. Iyo ngingo ntitangaje na buhoro buhoro kuko biraboneka yuko hari haci imyaka nk'itatu ine bizwi kandi biboneka yuko biriko birategurwa na cyane cyane biboneka yuko ishamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA rishigikiye cyane ico gihugu ca Arabia Saudite. Nivyo igitangaje nuko mu myaka ibiri iheze igikombe c'isi yose cyaheruka gukinirwa cyabereye kuri uwo mugabane nyene wa Aziya mu gihugu ca Qatar, ariko rero hari hakwiye guhanwahanwa icyo gikombe ku migabane itandukanye. Ibyo rero byarashizwe ku mugaragaro yuko mu 2030 ryari ryo rya mbere igikombe cy'isi yose gikiniwe ku migabane ibiri, iyo nayo yari umugabane wa Afrika n'umugabane wa Buraya. Ariko rero mu nyuma ku munota wa nyuma imbere yuko ubu bemeza ibihugu bizokwakira icyo gikombe cy'isi yose, FIFA icayongeramwo ibihugu byo muri Amerika y'Amajepfo. Ibyo rero bikaba byatumye rero umugabane wa biboneka yuko mu gikombe kizokurikira mu 2034 biboneka yuko umugabane wa Aziya ushizwe imbere kandi ushigikiwe, kandi byaraboneka yuko icyo gihugu cari kimaze iminsi kiriko kiravyerekana mu gutegura amahiganwa atandukanye, mu kujana abakinyi bakomakomeye mu mahiganwa yabo, kwakira inkino zo mu bihugu bitandukanye bikomeye mu by'umupira w'amaguru, za Super Coupe zo ku mugabane wa Buraya zikaja kubera Arabia Saudite, Super Coupe yo ku mugabane wa Afrika ikaja gukinirwa. Naho ku bane bagura ico gihugu kunyifato yaco kwijanye n'agateka ka muntu, kwijanye n'ikingirwa ry'ibidukikije, bane bagura n'ishirahamwe FIFA bavuga ko giruka inyuma y'amafaranga ritaraba ivyerekeye inyifato nk'iyo mu gihe rifata ingingo yo kugena igihugu kwakira igikombe c'isi yose. Mubona bavuga busema? Oya, nibarira busema na buhoro buhoro kuko inyuma yaho Qatar yakiriye inkino z'igikombe cy'isi yose zaheruka, ibihugu bimwe bimwe na byo ngahi Buraya bikoma induru, ibihugu byo ku mugabane wa Aziya bimwe bimwe bivuga yuko abantu babo bari mu bihugu bya Qatar bamerewe nabi, mu bihugu bya Arabia Saudite bafatwa nabi. Nibaza rero yuko byasa rero ni wabaye umugenzo yuko FIFA idakurikira ineza abanyagihugu canke ikurikizwa ry'amategeko n'ubwigenge bw'abantu, ahubwo bakurikira amafaranga. Kuko uravye byinshi mu byo ico gihugu ca Arabia Saudite uyu munsi kiriko kiragirizwa nibyo usanga n'igihugu ca Qatar cakira inkino zo mu 2022 wasanga kiriko kiragirizwa. Ivyo rero nibaza rero yuko bisa n'ibiriko biramenyerwa kandi biranaboneka yuko ari FIFA na cyane cyane uwirongoye umushinga nawe Gianni Infantino biraboneka yuko amaze kwikomeza kandi
no kunga ubucuti budasanzwe n'ivyo bihugu usanga bizwi yuko byubatse amazina mu bijanye n'ivy'amafaranga. Mu kurangiza muri make, Arabia Saudite iravuga irerekana ingene izotegura ico gikombe, ko izotegura igikombe c'akataraboneka. Ntibitangaje ku bwanyu kubera uburyo ico gihugu gifise? Oya, ntibitangaje na buhoro buhoro, kuko amafaranga barayafise, kandi iyo ufise amafaranga ibintu byose bishoboka, na cyane cyane ku bijyanye n'ubuhinga bwa none usanga ibyo bihugu bimaze kugera kure. Ibyo rero nibaza yuko dushobora kuzosubira kubona inkino z'igikombe c'isi yose nziza, kuko naho Katare yakira igikombe c'isi yose ibihugu bimwe bimwe bisemerera, biraboneka yuko hari urundi rwego inkino z'igikombe c'isi yose zageze ko. Ivyo rero ugasanga rero mu myaka 10 iri imbere Arabia Saudite irashobora kuzoba igeze kure cyane. Ndabashimiye cyane. Naha dusoreje amakuru yacu. Mwakoze cyane kudutega amatwi. Ku buhanga bw'ibyuma Jumbe Hamza na Nadia Taha niwe bamfashije gutuma amajwi abageraho. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi. Mukomeze kugira ibihe byiza.